Hari abamaze iminsi bambaza ngo none ngo amakampani meza n'ayahe kuja na Dubai kuko bumvise ko ngo hari amakampani ameze neza. Je mu vy'ukuri ntavyo ndamenya, ntayo bambwira mu mazina, nayo mabi ntayo bavuga mu mazina kubera abarundi baratinya ko vyogira ingaruka mbi. So nta kampani nzi na rimwe izina, hariho nabona ku ma social media, mugabo nta muntu yagiye ngo bashingire ntahe ndavyumve. Ikindi ndwo yoshinga intahe sinomenya ko ari umuntu w'umukozi wanaje ko ari anonyme kuri internet, sinomenya ko ari umukozi wayo mashirika ariko aravuga iyo ntahe, sinomenya ko ari umuntu bahemvye, sinomenya ko ari umuntu bateye ubwoba, sinshobora kugira ishirika nshingiye intahe. Malheureusement Uburundi n'igihugu kitari digital, mu bihugu biri digital hariho ikintu bita glass door mushobora kuja kuhiraba, aho usanga ayandi mashirika abantu aho bakoze bashobora kuza barandika ishirika ryabafashe nabi canke ryabafashe neza, ukaronka uko kuntu, canke kuri za Google na za Facebook bagakora ama reviews bakandika ama comment. Mugabo mu Burundi kubera turabaswahili cane, nubwo bobikora hoca ayo mashirika nyene arokita abantu kaba amafaranga bakandika positive reviews, ayandi banka bakarondera abandi bakandika negative reviews, ku buryo byogora kumenya yuko ishirika nziza canke itari nziza. Donc ni systeme novuga iri nka mafia, ni systeme iri nko muri jungle, ni systeme itari honnête, ku buryo bitoroshe kumenya ngo ishirika nziza niye, ishirika nziza niye, kiretse uhuye n'umuntu w'umwizigirwa. Malheureusement mva n'abizigwa ntibakibaho, umashaka kubwiye Dubai ngo nuze kugira ngo koronka commission, donc biragoye, biri compliqué. Wewe wokora uko ushoboye ukakora, je ne sais pas, sinzi ukuntu wobigenza ngo tore ishirika nziza, mugabo peut-être au fil du temps uko umwanya uzohera abantu bazotinira bamenya amashirika yari meza gusumvya ayandi. Ariko ivyo byosabwa yuko abarundi nabo ba honnête, abantu baje Dubai akavuga ati je naje n'ishirika yamfashe neza, akabivuga uko biri ntayibeshere. Yamufashe nabi akavuga ati ciki nini yafashe nabi. Uko abantu bashira baba 10 ugiye kuranga nk'abantu 100 bavuze ati ciki yamfashe neza, tukomenya ko ciki imeze neza. Ari abantu benshi bavuga ciki yafashe nabi, tukomenya ko bayafashe nabi. Mugabo nka jewe sinshobora kuzimenya. Umuntu ari Dubai azishika yamujanye, ntashobora kumenya ishiki itamujanye nk'akarorero. Ikindi kandi ikibazo cy'ishika gusa y'Ubujumbura, hariho n'ikibazo c'umukozi wagiye hariya ushobora kumvikana neza kumva ishika imeze neza, umugasanga umukozi hariya nawe ameze nabi, ibintu nk'ivyo. Donc biri très compliqué, gusa no kuba makini, no kuba careful, no kugenda witeguye wagavye, kumva ukabaza bijya bibazo nako ushobora kubaza niba bafise izo control kaziraba n'ibindi. Ariko sino kugira ngo ishika nziza ni ishika mbe ni ntavyo noshobora, kuko nabasanga nibeshe nagije abantu ikibi batakoze canke ndiko nasiga amavuta abantu bampenze. So ntagiye usubira kubaza gushika nziza niyihe, nukore devoir yiwawe, homework yiwawe uyirondere uyimenye. Gusa ico nakumenyesha nuko hari amashika meza n'amashika mabi, habaga experience nziza muri Dubai, nta experience mbi. Nico gusa ushobora kumenya kugira ngo vyose birera canke birirabura. Bye.